Inkuru nziza Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Nahazwa Mukama. Muri ijya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, nukuri ndababwiye, urutete rw'ingano rutaguye mu ivu ngo rupfe ruguma ari rwa rundi, naho iyo rupfuye rwera vyinshi. Ukunda ubuzima bwiwe ababutaye, nawe ubwanka kuri iyi si ababuzigamiye ubuzima budahera. Ushaka kunkorera nankurikire, bitaye ko aho ndi niwo n'unkorera azoba. Uwunkorera Data azomutera iteka. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu kuzirikana kuri uyu munsi aya majambo meza umukama adushikirije, tuyerekeza ku buzima bw'uyu mweranda, uyu maratiri turiko turibuka Laurenti. Nagomba dushimikirana cyane cyane kuri uyu murongo inkuru nziza isozereye, kikagira iti ubu nkorera Data azomutera iteka. Dutangarire kandi twakire uyu munsi iri teka ryo gukorera Imana, iteka ryo gukorera Imana. Muri bino bihe abantu twese, mbere hariho n'imvugo duharaye kenshi tukagira tuti ariko arandikisha amateka. Kwandikisha amateka ni iki? Mbere n'ijambo usanga twitiza irindi jambo dukura mu Kinyarwanda. Nibaza yuko amateka uko risigurwa mu Kinyarwanda siko rica risigurwa mu Kirundi. Mugabo imvugo burya zirahana ugasanga zirinjiranamwo. Iyo bavuze kwandikisha amateka bakavuga ko umuntu menga ariko arakura mu iteka rihambaye risumbirije mu bandi, kubw'ivyo akoze canke kubw'ivyo nogira nti aronse mwibanga rikamudugana ahantu twese dutangara nk'uko hari iteka rinini cyane. Sinzi je ubundi ugeze kuvuga ati jya naho bamuhaye ibintu vy'iteka nyene ikinomination ciza, ati mugabo hajya ahantu nta bwishaza butoto bwinshi buhari. Bavuze ahantu hari ubwishaza butoto bwinshi, ngomba kuvuga ahantu hari indya nyinshi. Iteka ubu rero turyumve ukundi, naho n'iryo rindi dushobora guhabwa n'ivyo turanguye, ivyo nogira ntiduhawemwo ibanga, twame twumva yuko kugira ngo bicike iteka ritagarukira kuri kijya twita igihe cy'iryo teka, kuko iteka ry'abantu rigarukira ku gihe, ibi twita manda. Kugira ngo iryo teka watewe ry'uko uri muri iki canke y'uko ubukozi iki naco nyene kigira igihe kikarengana. Mbere kenshi iryo jambo gasanga kwandika amateka riguma rivugangwa n'aba bantu ubona bafise iteka ry'umwanya muto, iteka ry'aba artiste, iteka ry'aba influenceur rikajana n'igihe ciwe, kandi igihe kitamara umwanya munini ukamenga hari igihe abantu baguhimba bagaca bacikira ibindi bishasha bije. Murabona nk'abakinyi b'umupira ingene bamara igihe imyaka ingahe, kaza wumva yakina nko muri club ikomeye cyane afise abafanzi benshi, hano abantu bahakwa kwicana atanabazi kubera we. Kubera we atanazi ko babaho, mugabo bakamwiyumvamo ku buryo uko bahakwa kumarana n'abandi batamwiyumvamo. Ariko kaza wumva ariko ahereza muri ya makrebe hariya mu bihugu by'Abarabu, abariko aragenda heza igihe c'amateka yiwe, c'iteka ryiwe. Munyuma ukazoza wumva iby'umupira bihevye ariko akorera mu bindi, ntakivugangwa gose. Nogira ntubu naho dutangara irindi teka iri ryuko dukorera umukama
tukarangura icyo umukama duteretsemo aho Imana yaduteretse nk'abantu bariko biyugururira iteka ridasanzwe ryo guherekezwa n'umutima wabakoresheje mu gihe bari aha muri ibi canke biriya kumwe n'aba canke bariya, uwo mutima wo gukorera Yesu. Uyu munsi dusaba umukama atwambika iryo teka ryo kumukorera. Ni giki wumva ukorera Yesu kandi ukagisigamwo trace, ukagisigamwo amakanda, ukagisigamwo igikumu cy'urukundo rwo kwitanga? Kuko muze murabe mu buzima bwacu twese usanga umenga tugendera ku biharuro by'inyungu jewe nshoka nkuramwo canke abanje bashoka bakuramo. Nigiye dushobora kugira tuti hari ikintu nkora atari uko hari inyungu ca mbona ubunyene, mugabo nkakirangura mu mukama, umukama kanzigamira iteka, inyungu akazoyindonsa hamwe nshobora kuyironka itagitituka. Iyo menyanyuro sinzi ko muyumvise neza. Ikintu ushobora gukora atari uko nshaka guca mbona inyungu ubu bwa none, mbere nshobora gusigamwo n'ivy'iwanje, ariko ikaba ari nko kugwatiriza un investissement yuko uzoronka inyungu y'iteka rinini, kuko ibyo nakoze ntabikoze gusa kubw'iwanje, kubw'ibiboneka inyuma, kuko vyabaye nk'ishikana kuri altare, kwabaye ugutanga, kwabaye ukwitanga mu rukundo. Nguko ugukorera Yesu. Nako turavyumvise ingene Yesu yagiye arabitondeka, akagira ati ngo n'urutete rw'ingano rubanza gupfa rugaheza rukama vyinshi. Ugakabira akagira ati uheba ubuzima bwiwe muri iyi si ababuzigamiye ubuzima budahera. Ariko agace yungikanya akabandanya ati ushaka kunkorera nankurikire. Aha rero aka kantu ko kumukurikira niko karimwo akajambo gakomeye k'indangura kintu yo gukorera umukama ngo dushikire iteka ryiwe. Ugukorera umukama si gikonkwano, si kontra, si ukwiyahagura, si ukuduza ibintu, si ukubaka ibintu ngaho bwa mbere, no gukurikira umukama. Kuko ushobora kwisanga bibaza ngo uri gukorera umukama ariko utamukurikira, mudasangiye umutima. Mudasangiye umutima. Ubwa mbere ugukorera umukama no gukurikira Yesu, no kwitwararika ubwa mbere kuzigama amajambo yiwe, ugaca ukoreshwa rero ibyo ukora mu nyuma n'amajambo yiwe, ugakoreshwa n'umutima wiwe. Kuko dushobora no gukora ibintu womenga turiko tubikora ku izina ry'umukama, mugabo ugasanga twebwe nyene nitwe turiko turirondera, kandi ugasanga turaterana imyerekano dukokora kugira ngo twumvikane byanse bikunze. Nibuka inkuru y'umupatiri, ni inkuru y'umupatiri sinzi ko yoba akiriho. Mwana umupatiri ni umuntu vyitwa yuko yihebeye Imana kugira ngo akorere Yesu Kristo, naho tutamwita umukozi. Hari ijambo basigaye batwita ngo n'abakozi b'Imana. Twe ntituri abakozi b'Imana, oya, turi abasaserdoti b'umukama. Umukozi umenga n'umuntu arindiriye imemu, umenga n'umuntu akorera ku gikonkwano ca kontra. Oya, ntituri abakozi, turi abasaserdoti. Ni ukuvuga abantu bunze ubucuti, ni nk'umwana mu nzu iwabo ntarindira ko bamuhemba kugira ngo ibintu byo mu nzu iwabo bigire vyiza, abigira nk'uko ari ivyiwe. Cyuko umenga twagira tuti mukama uyu munsi nabikoze neza, abantu bahindutse ari benshi, rabukungira rero. Oya, si ivyo. Muri buka wa muhungu ngo yaguma muhira, akabona mukuru we yagiye gusesa gura ivy'umuryango, ivya se wiwe mu bishushungwe, agarutse agaca atangura gusaba se ngo nta nagahene na kamwe wampaye ngo ngirire umunsi mukuru abagenzi banje. Saka mwishura ijambo rikomeye cyane.
akamubwira ati mwananje wagumanye nanje, ibyo mfise byose ni ibyawe. Ibyo mfise byose ni ibyawe. Kumva yuko tudakorera umukama nko kumenga turindiriye ko aduha agahene tujya kubaga tukagira umunsi mukuru n'abandi, nko kumenga urindiriye ko aca guha kumigisha n'imeze gwe wamusavye mukama nabikoze neza urazi dosiye naguhereje yibigira arabingene bigira. Ntumufatira ngaho kuko Imana si marchandage, si mpanguhe, ahubwo niyo ureka ikaguterura mbere ikagusukira umugisha wayo ikakwambika iteka n'inahazwa ryayo. Nugira nti rero mugabo tuvuze ukuri kose by'ukuri umuntu ko ameze uko aremwe nashobora kugenda atagira igiharuro, ariko n'uburyo umukama twereka ati ibyo biharuro ntimubyugaranire ku kintu kica kinyaruka ubwo nyene ubona ubwo nyene, icyo twita un intérêt immédiat. Gerageza kuba umuntu abona kure, abona iteka hariya hakurya rwose, kuko niwaguma gusa kuri iri de l'intérêt immédiat nibi tubona iwacu bica bituvyaramwo ikintu c'umunoho w'ubuzima, ikintu c'umunoho w'amateka, ikintu c'umunoho kugomba kuganza, kuko umenga muri wewe hari inyota n'igihababu c'ukumenga umwanya urakujanye, igihe kirakujanye, ugaca usanga ntukiri umuntu abona kure, uca usigara ubona ugira indabo igarukira ku isonga ry'izuru ryawe, igihe ufise izuru risongoye rwose ubuhiriwe rero ngira ngo ugasanga ugarukira hafi twa tunyungu duto duto, ntubone yuko hariho iyindi nyungu ikomeye umukama kuzigamiye, ugaheza ukagendura yakira intambuko ku yindi utekanye, umutima uri hamwe udatimamukwa, utekanye. Iryo jambo benshi basigaye barikoresha, bitegasha umeze gute ngo ndatekanye. Dushimira Imana. Icyo twita la serenité. Kuko ugira uti hariho iyindi mpera ikomeye, ntibivuga yuko utitwararika iyindi nyungu kumbura inyaruka, mugabo niyo nyungu inyaruka urabanza ukayiraba uti naho inyarutse ubwo iza gutera inshira ya yindi yo hariya hakurya kure. Niyi nyungu inyaruka erega umudandaji ariko aradandaza ntuze kumubwira ngo ibiki nibiki, abanza kuraba inyungu inyaruka yicaza gukuramwo kugira ngo aronke ingene abandanye ibindi. Kuko afise ati ndashaka gushika ngaha, ariko umukama akagira ati naho buri kurarondera iyi nyaruka gerageza uvyugurure, nibi inyaruka igacikugaranira ngaho gacuherana n'ico gihe, yidugane yugururire iyindi nyungu yo kubandanya urugendo neza kumwe n'Imana yawe, kumwe n'umukama. Ukwakira rero iteka rya Yesu biri mu kumukorera no kumukurikira rero muri iyo ntumbero, intumbero y'abamenya kubaho ubu buzima babunywanisha n'ubundi buzokurikira, intumbero y'abamenya guhamagara ubuzima bwo hariya kure buzokurikira bakabunywanisha n'ubwo bariko baracamwo bw'uyu munsi. Niyo ntambara yo kugumya igihagararo cyiza imbere y'Imana, icyo twita l'équilibre nziza existentielle imbere y'Imana. Guhema n'izuru rikwiye, izuru rikwiye ubona ko rimwe intoboro zibiri. Ntoboro rimwe yo kumva uti uyu mwanya uyu munsi ibyo ngaho iby'uyu mwanya byo muri ubuzima bwa misi ndabitunganya gute, ariko kandi nkabitunganya mu mpumeko y'undi muringoti yo guhumeka ingingo y'Imana ikinjiramwo ikabiterura ikabidugana hariya bigahinduka ishikanwa ashobora gushikana kuri altare, ariko kandi n'ibyo hariya ku Mana bikiri kure, kuko hajya ntimuzi ingene abantu bitanga mbere mwe bakahasiga n'inyungu zabo. Ibinyene Yesu avuze ati bagaheba ubuzima bwabo bariko baragwatiriza mu buzima budahera kubwa Yesu Kristo no kubw'abandi.
nibo bantu baduhamagara kwimigisha y'ukuri n'imihezagiro y'ukuri, nibo bantu badukingira, kuko Imana irababona ikabiyumvamwo bikayorohera gukiza igashika iwacu. Nayo abantu usanga umenga tuzibiranijwe n'ibintu by'ibiharuro byiyugaranira kuri twebwe, utunyungu twanje n'abanje gusa, twibaza ngo turiko turahabona, mugabo tukaba turiko turazibira Imana. Kuva uyu munsi utangure rero kumva ubuzima bwawe nk'ubukurikira Yezu, bukurikirana iryo teka risumbirije, mugabo ridusaba gutanga no kwitanga. Tukaba turiko turugurura amayira ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Umuvyeyi atitanze ngo arye ikiremve yirashe, ntashobora gucira inzira nziza umwana wiwe, ntashobora gucira inzira nziza umwana wiwe. Umukama yaritanze kugira ngo shobore gushikira Imana, shobore kugaruka ngo shike imbere ya Data. Kama kagira ati rero abashaka bene iryo teka nibitegurire kwinjira muri iyo ntumbero. Uko niko kubiba, tukabiba vyinshi. Ukubiba vyinshi si giharuro bwa mbere, ukubiba vyinshi na kanovera kiriko kiragukoresha mu byo uri kurakora. Kuko kumbure si twese twanose amahirwe yo kuronka ubushobozi bwinshi. Habiba vyinshi kumbure kugiye mu biharuro uba yararonse imbuto nyinshi, haruro nka dukenya mugabo akatwuzuza ubwo rukundo gwitanga, agasanga ariko arabiba vyinshi gusumba kumbura ushobora no kuronka vyinshi, ariko akabibiba atahandi agarukira atari kuri we gusa nabiwe. Dusaba Mukama rero iyo ngabirano yo kwitanga tubona yarangutse muri Laurenti. Laurenti mweranda uretse ko hageze igihe akitanga agahereza ko n'ubuzima bwiwe, akanabera akaryo ekleziya ku kwitanga, ariko kandi yari yaratanze ubuzima bwiwe ngo akorere Umukama, yambara iryo teka ry'abakorera Yezu barindiriye kwambikwa iteka ridasanzwe na Data. Laurenti numweranda wo mu kinjana ca gatatu. Imbere yiwe turabona uwundi mweranda mu papa yitwa Sixte wa kabiri, ariko ukabona ingene ukwitanga kwa Laurenti kuzuye urukundo ku bakene b'ekleziya kwamutumye aba rurangiranwa mbere gusumba no kwitanga kwa papa Sixte wa kabiri. Yari umudiakoni w'umupapa Sixte wa kabiri. Hari ikiyago ciza batubwira c'ubuzima bwiwe na papa, c'ubuzima bwiwe n'umutware, aherekeza papa Sixte wa kabiri agiye kwicwa, akamubwira ati bigenda gutega muvyeyi kuno munsi ugomba ugende ntaguherekeje ngo ndagufashe kugusukura kumwe na ndagufasha gusukura kuri altari nyeranda. Papa Sixte wa kabiri akamusubiza nk'uvugishijwe n'Imana, ataho ndoye rindira gato we uzoza mu minsi 3. Kandi byagenze uko nyene, mu minsi 3 uzoza. Kana ko abantu baganira nubwo bari mu ruhamo, nta nzigo bafitiye ababahama na gato, ahubwo umenga hari ahantu bagire batahe heza, nubwo bitavuga ko bataba bafise ubwoba bw'ibigira bibe. Niho papa Sixte bamwica, mugabo acisiga amubwiye ati witonde urabe amatunga ya ekleziya uze uyaronse abakene bose b'ekleziya, kugira ngo aba bantu b'indandende babicanyi ntibahave bayigarurira, kandi ari gushobora gutabara abakene. Laurenti arabigamburuka, mugabo umwami aravyumva acagira ati tayo matungo yose nguhaye iminsi 3, genda uyegeranye neza uzuyazanira umwami. Laurenti nk'umuntu koko w'Imana, abantu b'Imana barafise ingene bavuga kandi ugasanga imvugo yabo irimo ubundi bwitonzi. Ati vy'ukuri mwami, ekleziya iratunze gose, kandi burya ekleziya iratunze.
eklezia iratunze kwitunza abantu b'ingabirano nyinshi, abantu b'amatungo menshi, iratunze rwose. Ati by'ukuri kandi ayo matungo makanya ndayegeranye ndayabazanira. Umwami yari yiteze ko azobona amaora amadiyama, cafata y'amatungo y'eklezia yose agenda arayahabora. Wowe aracarabamagara ati nimuze amatungo y'eklezia ndabashikiriza umwami. Mr. Tiheze umwami ati y'amatungo ari hehe? Acamwereka abantu bacoce, abantu b'abagorwa bose eklezia yafasha ati ngajya amatungo y'eklezia. Icariho c'umwami gira ati ntugayanuringana, ati uri kurakinisha intwaro n'umwami muri iserukiwe na jewe. Ati mbere reka ndakwereke, ati aya n'amatungo asanzwe, ati hinge ndakunda guhereze n'amabuye y'agaciro, amadiyama, amaor eklezia ifise yandi. Acamwereka bapfakazi beranda bose bitura eklezia, arabegeranya ati aba nabo n'amaperle n'amabiju nibihete by'umuryango w'eklezia. Cariho c'umwami biramurya, abanza aramukubitisha bikomeye, aramubabaza gose, amuta mu gasho. Muga muri ako gasho nizo turatinya yuko rimwe rimwe dushobora gutabwa mu gasho. Ntawuzi ubutumwa tuba tugiye gukoreramo. Hari abantu bataye mu gasho, Imana ikagenda yikabasanga yiti aha ndabafitiye ubutumwa. Mwe muzi ko bari abantu bose bari mu mpimba canke n'ahandi hose bose ari ukubabazwa gusa n'ivyo abantu bashobora kubabaza. Hari haba ari ku butumwa hariya kandi bukomeye, basohokana intahe zikomeye cyane. Niho rero Laurenti muri uyo mwanya yamaze ngaho agasangira ubuzima n'abo bapfungwa, yarabivanjirije. Bamwe barakira, baravuga nk'umuntu mbere umenga yaragwaye amaso arakira. Abantu bagwaye amaso murasaba Laurenti abasabira, umenga yaragwaye amaso ngana jewe ndimwo. Ahandi naho sinzi abantu yafashije. Hariho n'umuntu mbere wo mu bari bamucunze w'umusirikare, kubera ukungene bari babanye yahavuye ahinduka, aramenya Imana, arakurikira Imana. Ngubwo ubundi butumwa Imana yari muhaye ngaho. Hari mbere n'ibintu by'abantu bikenera guhindurwa gose n'Imana, aho abantu bananiwe, ariko ugasanga bisaba yuko habaho kwitanga. Nta buzima bubaho atamuntu yitanze. Abantu uyu munsi dusigaye dushaka ko tugira ubuzima bwiza tutitanze ngo tubutunukire, ni twebwe dutevya mbere iterambere ryiza mu bantu. Ni twebwe dutevya iterambere ryiza mu bantu. Ugasanga ubuzima bwawe buri mu kinyoma cyo kubaho uryimitsi abandi, kuko udashaka kwitanga. Ahubwo umenga ugumununuza aho uri gumurya abandi imitsi uguma ntumenye kwitanga na gato. Kaba umuntu gusa guma ry'umuyondi. Jone sinzi umuntu higeze kuba ariko aridogera abantu bamwe ino, usanga baba diaspora bacu bagenda bagatunuka kugira ngo aronke 50 euro canke 50 dollars, ugasanga yarakoze arawera akarungikira abantu ino kugira ngo barabe ingene bo kwikenura babeho neza, ugasanga bariko bayarya neza mu mahoteli n'amaresitora. Nta soni. Urazi ingene urikura uraruhisha abandi. Ngo twesha ngo turafise ngo wajabutse, urikura mwononera. Warabwiye uraba ukaraba ikintu ukuramwo ukamuruhurira, ejo nawe ukamurungikira. Nakaryo keza kugira ngo tuve mu bunebwe. Ubunebwe budushira mu kinyoma cyo kuronka umushahara utariwo, ikinyoma cyo konona ubuzima, kurya ubuzima abandi, kubanunuza. Ugasanga uriko uramera nka babandi usanga bayiriwe kwirigara, agataha muhira ngo mbe ntanjya zihari, wazirondeye. Genda uje kuri rya rigara wiriwe kuyo munsi. Laurenti aritanga muri ako gasho, abantu benshi bararokoka. Mu nyuma baheza baramwica, bamwica nabi bamubabaje gose, bamwica bamwotsa nk'akabenzi, bamwotsa amaze gusha ku ruhande rumwe,
agakubita mu ijambo y'ibijandi byiwe byo kugerageza ku ego hajya umweranda se umuntu umenga atuma ahantu ibintu umenga birakaze birananiranye kaza aracishamo akajambo ko korosha mugabo harimwo nakandi kajambo ko kubwira ati sinzi ico mushaka gushika ko ati uru ruhande rwahiye neza ati hindukiza ku rundi ruhande ntirurasha kugira ngo muze kugaburira umwariho w'umwami inyama ihiye neza. Mwumva umuntu apfa avuga gutyo ukuvuga yuko hari undi muntu amuhagarikiye nihagera ko mushinga intayi ikomeye hari umwanya w'ubwoba hagabo kandi umumarayika ni hari umumarayika ni hari igihe uhagaze mu ntayi nziza nta nzigo afitiye abo bantu nta na kimwe Imana iri kumwe nawe gukorera Imana gushika kuri signature y'amaraso yacu naho kumbura utoyatanga barinze kukwica ugasanga uyatanga witanga kugira ngo ibintu bibe byiza ibintu biryohe ubuzima bugwiremwo akanovera kandi bugwirire neza bose. Umukama bidukomezemwo kugira igisabisho ca Laurent mweranda dusabire.